Bavukanyi bakunzi b'Imana mwese mukurikirana ibiganiro vya Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ndabaramukije amahoro ya Kristo. Muri kumwe na Patiri Elia Ntihabose wo muri diocese ya Ruyigi yarangurira ubutumwa muri paruwasi ya Muhwazi yitiriwe Mutima Mweranda. Jengo dusangire ijambo ry'Imana ryo kuri uyu wa gatatu, idominika ya kane yo mu Karema. Igisomwa ca mbere twagikuye mu gitabo c'umuhanuzi Izaya ikigabane ca 49 kuva karongo k'umunani gushika karongo k'15. Izaburi ni Izaburi 144. Inkuru nziza ni inkuru nziza ya Yezu Kristo ngo twayishikirijwe na Yohani Mweranda ikigabane ca 5 kuva karongo k'17 gushika karongo ka 30. Yaga Mukama umusavyi wawe arumviriza. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Izaya. Ngiriri yazwe n'Umukama, ku munsi uroranye nzokumvira, ku munsi w'urukiza nzogutabara. Narakuremye ndakwatira, ngubiyungiro ry'ubumwe bwanje n'abantu. Nzokiza igihugu, mbeze nsubizeho iragi bononye. Nzobarira ababoshwe nti sohoke, n'abari mu mwiza nabo nti nimuze mu muco ahabona. Mu mayira yose bazohasanga ivyo kurya, mu mirambi yose naho baharonka indya. Nta nzara nta n'inyota bazoba bacumva. Umuyaga wo mu gahinga n'izuba ntibizosubira kubababaza, kuko uwatewe ikigongwe nabo ari we azobarongora akabajana mu mazi nyayo. Ku misozi yose nzobacira inzira mparura amayira. Ngabo bamwe baje bavuye kure, abandi mu buraruko no mu burengero, abandi nabo mu gihugu ca Sinene. Majuru nimutere impundu, nawe si nuvyine. Misozi nimukoma amashi, kuko Umukama yabogoye igihugu ciwe, kandi yatewe ikigongwe n'abana biwe bahora bacura intimba. Siyoni yahora igira iti Umukama yarampevye, Umukama yaranyibagiye. Mbe hari umuvyeyi yokwibagira umwana ari ku bibero? Hari uwo kwanka uwo yibarutse? Naho hoboneka uwovyubahuka, jewe sinzokwigera ndaguheba. Iryo ni ijambo ry'Umukama mushobora vyose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama ni nyene impuhwe n'ikigongwe. Umukama ni nyene impuhwe n'ikigongwe. Umukama ni nyene impuhwe n'ikigongwe, ntakazishavu akomeza urukundo. Umukama agirira ineza bose, agirira imbabazi ivyo yaremye vyose. Umukama ni nyene impuhwe n'ikigongwe. Umukama ni imvuga kuri mu majambo yiwe, n'urukundo mu bikorwa vyiwe vyose. Araramira abashaka kugwa bose, akagorora abagoramye bose. Umukama ni nyene impuhwe n'ikigongwe. Umukama aratunganye mu vyiyumviro vyiwe vyose, ni rukundo mu bikorwa vyiwe vyose. Ntiyikumira abamwitura, yama hafi y'abamusaba mukuri. Umukama ni nyene impuhwe n'ikigongwe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayishikirijwe na Yohani Mweranda. Muri iryo minsi Abayahudi bari bagirije Yezu ngo ntiyubaha isabato. Niko kubishura ati dawe ntasiba gukora, na jewe nyene ndakora. Noneho Abayahudi barushirizaho kumugenza ngo bamwice, kuko atarenga isabato gusa, yita kandi Imana se wiwe bwite, yiringaniza atyo n'Imana. Yezu rero arabishura ati nukuri ndabibabwiye, mwana kubwiwe ntaco akora atari ico abona data akora, na mwana agikora. Nuko data akunda mwana kandi amwereka ivyo we nyene akora, vyongeye azomwereka ibikorwa biruta ivyo,
maze mutangare. Nk'uko data azura abapfuye akababeshaho, niko na mwana w'ubuzima abo yishakiye, kuko data atawacira urubanza. Urubanza rwose riho yarushinze mwana, ngo bose bubahe mwana uko bubaha data. Uwutubaha mwana ntiyubaha data yamutumye. Nukuri ndabibabwiye, uwumva ijambo ryanje akongera akemera wantumye afise ubuzima budahera, bitaye ko nta ntahe aremekwa, ava nyabuna mu kuzimu akaja mu buzima. Nukuri ndabibabwiye, haza kuza igihe mbere no gushika cashitse, aho abapfu bazokumva ijwi ry'umwana w'Imana, kandi abaryumvise babe bazima. Kuko kurya data ari n'ubuzima muri we nyene, niko yahaye mwana kugira ubuzima muri we nyene, yongera muha intahe kuko ari umwana w'umuntu. Ntibibatangaze, erega igihe kiraje aho abari mu mva bose bazokumva ijwi ryiwe, maze bazivemwo, abakoze neza bazukire ubuzima, nabo abakoze nabi bazukire urubanza rubica. Jewe ntaco noshobora kugira ku bwanje, nca urubanza nk'uko ndagumvise. Vyongeye urubanza nca ruratunganye, kuko ntakurikira ico nshaka, nkurikirana ariho ico uwantumye ashaka. Dushemeze ijambo ry'Imana. Mukama, ubwami bwawe nibuze hagati muri twebwe. Bavukanye bakunzi b'Imana, urugendo rwacu rw'ikarema twatanguye turarurembeje, urugendo ruzodushikana ku munsi mukuru cane wa Pasika. Turi ku wa gatatu w'umunsi w'umukama ugira kane wa karema. Twinjire muri uyu muzirikano w'iri jambo ry'Imana dusaba umukama ngo ashinge hagati muri twebwe ubwami bwiwe, ubwami buzira imbibe n'iherezo, ubwami bw'ukuri n'ubuzima, ubwami bw'ubweranda n'inema, ubwami bw'ubutungane, ubw'urukundo n'amahoro, nk'uko iprefasi ya Kristo umwami bitubwira. Ubwo bwami nibwo turondera kandi duharanira. Mu nkuru nziza y'uno munsi, Yesu abura ibitangaza by'ubuzima bigaragaza ubwami yashinze. Umwana ubwiwe niwaho ubuzima bapfuye. Umuhanuzi Izaya yari yamaze kwemerera ivyo vyiza vya Mesiya bazova mu buja. Inkuru nziza igira ko inatwereka ubumwe bukomeye buri hagati ya Yesu na Manase, ubumwe duhamagariwe natwe nk'abakristo. Ibwirizwa rya kane, sonera so na nyoko, rifise intumbero yo kwibutsa umuntu ko ari umwana w'Imana kandi ko abwirizwa kuyigana nk'umwana ikunda. Nimwigana Imana rero nk'abana bakundwa. Araba ibara umutumwa Pawulo yandikiye Abanyefeso igabane ca 5 akarongo ka mbere. Na Yesu yishize kuri urwo rubuga nk'umwana w'ikinege w'Imana, arabwirizwa kwigana Imana se mu gukora ivyo se wiwe akora. Erega niwe mfura ya data. Abayahudi bamwagiriza kurenga isabato. Iyi nkuru nziza twasomewe ikurikirana niyaho Yesu yakize ikimuga ku munsi w'isabato kw'iriba rya Betsata. Inyifato ya Yesu imbere y'uyagendana ubumuga ntishimishije aba Bayahudi, bamubona nk'utubaha Imana kuko batazi neza uwo ari we. Abwirijwe gutanga intumbero y'icaranguye. Nka se wiwe, Yesu afise ububasha bwo gutanga ubuzima ku batagira imitima, abo nyene bapfuye bagenda. Mu kurindira umunsi waho ijwi ryiwe rimaze gusamirana bakaryumva, abapfu bose bazova mu mva ngo bacire urutunganye. Mu rurimi rw'igiheburayo, isabato ni ukuvuga akaruhuko. Twibuke ko Yesu bamwagirije ukutubahiriza ako karuhuko. Iyo sabato inyishu yatanze twayumvise, gushika ubu dawe ntahengeshanya gukora, na jewe nyene nuko mbandanya gukora. Nitwamara gutegera ku buryo bujijutse ko turi abana b'Imana,
tukavyishimira, tuzorondera kwiyumvira nk'Imana no kuba abakozi kumwe nayo yo mukenuzi w'ibihe byose mu makanda ya Kristo umfura ya data. Tuzoheza dutegere ko nka Yezu umukristo wese ari n'ububasha hamwe n'uburenganzira bwo gutanga ubuzima, bwo gusubiza umwizera bawutaye, bwo kurwanya inabi ibangamiye isi ahari hose mu kuhashikana umuco w'inkuru nziza, akagwanya yivuye inyuma akarenganya mu kibano ubusumu ubwo ari bwo bwose, ishari n'inzigo, ubwiyorobetsi, igiturire n'ibindi. Muri make, mu makanda ya Kristo yaje gusubiza akanovera ibiremwa no guha ubuzima isi. Umukristo abwirizwa gushishikara igikorwa ca data mu kurwanya yivuye inyuma mu kibano ciwe ibikorwa vya kamere y'umubiri nk'uko Pawulo mweranda bidondagura. Erega ibikorwa vya kamere y'umubiri biribonekeza: n'ububumbu, uguhumana, ibiterasoni, ugusenga ibigirwamana, uburozi, urwanko, umujyana, ishari, ishavu, impari, amaputati, amacakubiri, akayigo, akaboregwe, ububumbu burenze urugero n'ibindi mwene ivyo. Tukaba tubizi neza ko abakora ibikorwa bene ivyo batazotorana ubwami bw'Imana duhamagariwe kubaka atukiri ngaha kw'isi mu kugira imigenderanire isobanya ikibano ciza. Yezu umwanya wose awumarana na se, amwihweza mu bikenurwa vyiwe, yongera amwigana. Ngako akabanga k'ubuzima bwiwe. Yezu na se bagize umwe, azobitwibwirira agira ati: jewe na data turi umwe. Ntakora ivyiwe, akora ivyo se yamutumye gukora, kandi abona kwa se wiwe. Nukuri ndabibabwiye, mwana kubwiwe ntaco akora atari ico abona data akora, kuko ico data akora na mwana agikora. Nkako data akunda mwana kandi amwereka ivyo we nyene akora. Ntakora ivyiwe kandi ntiyiroresha ko ivyo akoze. Niwe wa muntu w'isezerano hagati y'Imana n'igihugu cayo, umuhanuzi Yesaya yatubwira: ku munsi uroranye nzokumvira, ku munsi w'urukiza nzogutabara. Narakuremye ndakwatira ngo ube iyungiro ry'ubumwe bwanje n'abantu. Nzokiza igihugu mpeze nsubizeho iragibononye. Mu makanda ya Kristo ngubwo ubutumwa bwacu, kuba iyungiro ry'ubumwe hagati y'Imana n'abantu. Duhamagarirwa bakumviriza no kwizigira Imana, tukishimira urukundo rutagira ingero rwa data nka Yezu umwigisha wacu, tugategera ko twarabapfu twishwe n'ibibi n'ibicumuro vyacu, ariko Imana kubera urukundo rwinshi yadukunze yatugize bazima hamwe na Kristo. Erega twakijijwe ku buntu gusa. Tuyobowe n'ubwo rukundo ruhebuje rw'Imana, tukagenzwa na mutima agaragarira mu vyamwa vyiwe: urukundo, akanyamuneza, amahoro, kwiyumanganya, ubukundanyi, ubuntu, ukwemera, ukugenza buhoro n'ukwigumya. Turashobora kubwira ababoshwe tuti: sohoke. Abari mu mwiza nabo tuti: nimuze mu muco ahabona. Mu mayira yose bazohasanga ivyo kurya, mu mirambi yose naho baharonka indya. Nta nzara nta n'inyota bazoba bacumva. Umuyaga wo mu gahinga n'izuba ntibizosubira kubababaza, kuko uwatewe ikigongwe nabo ari we azobarongora akabajana mu mazi nyayo. Ku misozi yose nzobacira inzira, amparura amayira. Ngabo bamwe baje bavuye kure, abandi mu buraruko no mu burengero, abandi nabo mu gihugu ca Sinini. Umwe wese ku rugero rwiwe akura inzitizi yotuma ubwo buhanuzi bwa Isaya butaranguka. Ubwami bw'Imana buze, igisabisho cacu cumvigwe. Mukama, ubwami bwawe nibuze hagati muri twebwe, gutyo tuzoshobora kwitiza amajambo y'umutumwa Pawulo tugira tuti: aho iwacu nta muyuda canke umugereki, nta mushumba canke uwidegemvya, nta mugabo canke umugore, nta mpumyi canke uwugendana ubumuga, nta mupatiri canke umurayike, nta munyamugambwe n'utari muri wo bakiriho, kuko twese turi umwe muri Kristo Yezu. Amen. Imana ibahezagire.